nkibuka ukuntu Imana yaduteguriye ameza Satani n'abakozi biwe barorera. Erega nagira ndakwibutse yuko Satani atarakunze kubaho, ataranakunze kurara ufunguye, ataranakunze ko wambara agahuzu, ariko Imana yagiye idutegurira ameza imbere ya Satani n'abakozi biwe. Turabaho, turarya, turanywa, turambara, Satani arorera n'abakozi biwe. Ndavuga nti Imana, uyu mwaka wangiriye neza, suko yagomba ko mere guko namerewe, komba uko nabayeho, ariko uyu mwungere mwiza yaranteguriye ameza mu maso y'abasa. Umwasi wanje wa mbere yari Satani, umubiri wari umbereye umwasi muba, ariko naho nyene Imana yanteguriye ameza imbere y'uwo mwasi. Imana yaduteguriye ameza imbere y'uwo mwasi ari yose. Turayizigamiwemwo burya Imana iguma idutegurira ameza imbere y'uwo mwasi ari wese. Yaraturagiye muri uyu mwasi nyene tubayemwo ari yose n'uyu mubiri na Satani, aguma dutegurira ameza, tuza mu rusengero, dutaha, tuja ku kazi, turya, tukaronka ivyo tunywa. Imana yatugiriye neza cyane. Aba yaratumize miyonzwa, ariko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Haleluya. Yaradusize amavuta, igikombe cyacu kirasesekara. Ko ndi kumwe n'uwo mwungere, ibyiza n'imbabazi bizonyomako. Sije nzovyomako, ariko uyu mwungere andagiye tukiri kumwe, ibyiza n'imbabazi bizonkurikira. Yavuze ngo bizodukurikira, bizonyomako, no kuvuga ngo bizokurondera aho uri kuraca hose. Ibyiza n'imbabazi bizotwomako imisi yo kubaho kwacu. Kukiriho rero turiza muri uwo mwami ariwe mwungere wacu mwiza, ibyiza n'imbabazi bizokomako. Reka kuvyiruka kuzoruha, reka kuvyiruka ko ni handi ucubura amahoro, reka kuvyiruka ko ni hamwe ucubura umunezero. Uraruha ugasanga uri kuravumana, uri kuridodomba, ariko umwungere akiri kumwe natwe, ubimenye, ugenda utuje, umenye ko ibyiza n'imbabazi bizokomako imisi yo kubaho kwawe. Ariko nawe ucufata ingingo yo kuba mu ngoro yiwe ubudasiba, yo kuba mu ngoro yiwe imisi yo kubaho kwawe. Nuje mu vyawe nguhereyo, none ko bizotwomwako, reka natwe tube mu ngoro yiwe, nukuri bizotwomako.